sinovuga yuko ngo bagoye mugabo ni ibintu badata ntibiraba byinshi ntibaratahura ivyo ari vyo donc abantu bajuja ni benshi kandi mugabo bisaba ko ufise umutima ukomeye ukakira amakommentaire mabi kuko amakommentaire ayaba menshi ni mabi. Nka mufoto ariko agiye plat yanje muri restaurant ndazi neza ko ari abantu badoca bazi ubwo nibwo bu influence rero urumva bari bareka kuvuga ngo umuslay queen ngo burigira ibintu hari abaslay queen batandukanye abakobwa batandukanye abaslay queen bakazi hariho umuntu atuzi neza yuko muri restaurant nasiba wo kibaza ngo ari kariyemera ngo ari karakonsoma ngo amahera yiwe kumbe ntavyuzishe ntavyuzi bariko baramurihira nyene restaurant ari karariha kugira aze kuhicara naho ego mfise abo ba followers benshi canke iki ntihenze jewe ibintu vy'amabirth d'abord ntavyo ngira jewe rezo social nje abantu barasanga ugira live canke iki kugira barondera aho bankura ako ntavyo nigera ngira nanje ndashaka ko ndi promoting rero maybe nawe waza rero muri iyi moma namwe mushaka amahera maybe nawe bariko ari promoting ngakira birababaje gusanga umuntu ace yica akazi bakaca dufatira mu kivunga nico nanka nako badufatira mu kivunga bafashwa make nuwa make nyene ego society irafise ikosa yuko idaha valeur abo ba influencer hanyuma kandi mu yindi part nayo natwe bwa influencer turafise ikosa kubera iyo society igopopoje amaruka tuyemera kubera abatwaye twanka twese barasohora menshi c'est quoi ça amavin turayanywa n'amashampagne byose birahari nta kintu na kimwe kitahari rero bituma yenda vyerekana bijya pour montrer abantu bari buraya ego muri buraya natwe turi Burundi kandi turabaye ubwo naco muturushije izo nzoga nayo maji nta ma exportation turabinywa girlfriend hello a girlfriend aba boyfriend wakunda girlfriend meze neza nibaze ko mumeze neza ko twe muri girlfriend twaba tumeze bien imisi yose turi kumwe n'abakobwa on parle juste ama histoire y'abakobwa kandi natwe mwese bakugabanya baryoshe imisi yose soit harabarira hari abatwenga bagasaduka asigaye bagwana hariho abatwigisha hari n'abatwigisha turabaramukije tukumwe n'umushitsi reka yivuge hama tubashe kuganira amazina yanyu n'ibindi yose nayo byake nibaze okay amazina yanje ya vrai bavyeyi bampaye ni Nachiza Fiona Fides aka Fiona Gib c'est ça kwa réseaux yitwa Fiona Gib hama nkaba ndi influencer marketing hamwe rimwe ndagira n'ibintu vya tourisme merci makoze kuntumira ego bon emission y'umunsi igenda urumva okay araza kumenyera ntaci ugashima avant urabanza ugashima ubwa mbere hama kandi duhejeje oui bon afise bonne manière wow umugefriend muze ni Fiona Gib abantu bakunda Instagram baza ko benshi baciye bakumenya hari abantu bari bashaka gukora live mugira mumone live nyene live ya vrai mugasi ndisi ko zakobariza amakesi yanyu yose mushaka mugabo abaza kubaza ama commentaire Fiona Gib ni bon abantu bakuze ku makazi sose ariko ni muntu ki uri marié oya asha ndi ni musome ngaha ivyanditse mademoiselle ego mademoiselle kandi ari fière de mademoiselle ni sivuga kuba madame nyuma niyo vyahinduka tuzogira update yindi video nzocukora kandi ka madame ego nanda kubaje ati Fiona ni umuntu ku bantu batakuze maybe bashaka kuba bakuze kuma foto bwiza ari mu bantu batwifoto foto bwiza ahantu heza yambaye neza rero abantu bashaka kubona kujya mugabo batazi Fiona ni umuntu ki bijyanye bitanguye gute ko sisi ahamundi bagakora nka followers 10 barenga Déjà ntaguciriyemwo justement nko yabivuze ni influencer agira marketing déjà sujet yari nyene twagira tuvuge ku buzima bwo influencer ngaha mu Burundi influenceuse ko abahungu bo biroroshe ntibabajuja so tuya tuvugane ku kintu c'umukobwa est-ce que kuba mu influenceuse biroroshe
canke wabitanguye gute Fiona n'umuntu kituko nko koza bikubajije murakoze ndashaka kubafatira kubera ko mu vyubahiro vyanyu murakoze cyane hama kuba umu influenceuse ni ikintu novuga kigoye vraiment ego biraryoshe mbwa kiragoye surtout muri mu gihugu turimwo ni igihugu batabitahura en fait sinovuga yuko ngo bagoye mugabo ni ibintu badata ntibiraba byinshi ntibaratahura ivyo ari vyo donc abantu bajuja ni benshi kandi mugabo bisaba ko ufise umutima ukomeye ukakira amakommentaire mabi kuko amakommentaire ayaba menshi ni mabi kurusha meza. Moi j'ai commencé en 2016 je dirais niho natanguye ibintu by'abamannequin ndaja mu bintu by'amafoto kuri Facebook avant niyo yari hejuru kurusha Instagram. Instagram nenda ifise mugabo vraiment ari vya bindi nyene vyo de passage taruzi ico yomara. Instagram yari ni yakera yo nko kuva 2014 mugabo ntaramenye icimara nkakoresha Facebook hanyuma mugano uvuga yuko sinzi ko novuga ngo amaraso akundwa canke amenyekana mugabo je pense yuko abantu bamenye nyene uko ibintu vy'amafoto ngo bisa amafoto meza hama kandi birancourage quand même ndabandanya donc bihera ngaho après ndaja Instagram après amapage akamposta ajya bafise aba followers benshi nka Keza ndayishimira en tout cas iri mu zatumye abantu bamenya n'abafotografe bazwi baza barafotora kaza ndamenyekana après rero cenda simbira kuri Instagram nayo Instagram rero iraryoshe ubizi ngene ubikoresha iraryoshe kandi novuga yuko niho uronkera aba followers ngene uzi ngene ubijera alors cendahera kuri ndaja kuri Instagram ni ibintu nakunda d'abord ibintu vy'amafoto canke ibintu bon je savais ico nshaka gushikako même si bitaba vyoroshe donc nkagenda nka foto nka posta iki ni vyiza canke wambaye ikintu kiguriye he canke ifoto je nk'ahantu ahasiteu d'abord kabona yuko uri kuri influence abantu biri intéressant abantu barakubajije aho uri canke ico wambaye canke utubazo n'utundi nyene bizuko amamada nayiheba kubera amakommentaire mabi kubera ni t'entrée se montrer en fait niba batahura ivyo ari vyo nk'ubushaka kuri story nk'ikirato bagishirako ico uri kuranywa aho ugiye donc ucumenga uri kuriyerekana kwe kubitwereka kwe kubitwereka ama mukavuga ati reka mpagarike n'ivyo ndiko ndiyerekana kwivanta genre hari abatabifise arabasanga uyihaye amarezo menshi yo kubiheba oui mugabe ikindi ukacuvuga ati quand même ivyo bintu ndabishizeho hari abandi baba intéressé baca baza kuraba bakanabwirana ati hari umuntu ashirako ibintu plus babwirana plus baronka aba followers plus un jour ucu baronka ari benshi hama bikanaguhemba abantu bakagukoresha kubera tukari bake nibaza yuko ufise aba followers bake nigake nk'umuntu ababwira ngo mbere nk'umu brand ambassador canke ngo dukorane wa influence ufise aba followers baki donc kubaronka ni zo commentaires zibi nyene mugabo plus ziba zibi plus uronka abantu nyine bagukurikirana sinzi nimba mwarabonye récemment nashize ko nk'ifoto ndavuga ati j'ai peur de me mettre au sport de devenir trop sexy je sais yuko d'abord uravuga ati agakobwa ibintu bikanze n'ibiki genre ari sexy ashaka kuba trop sexy donc elle est déjà sexy donc umukazona umuntu akora Instagram irakwerekana abantu barungitse post nke bahoregistre ni genre ndavyumvira yuko bavuga ati hewe raba agakobwa ibintu kanditse qu'est-ce qu'elle croit yuko ari sexy canke undi akacaraba arabaye umufollowers wawe donc nuko biza nuko followers nabaronse ni kwiyakira kwemera les commentaires hama no kumenya ico ushaka gushika ko nyene nshaka kubaza ikibazo Greta bon gatwe turaba girlfriend bon like twicara ahantu
bon nje ngira ntibari banza aho hantu marishimwe cyangwa ko baridoga barabama menga nabama nyine bashusha ngurumva ngo kuba bigira ngo usire queen ngo acabwiye ngo influenceuse kuri Instagram bakigana ba influenceuse ngo kuba kuri influencer ngo iki c'est quoi une influenceuse kuri Instagram kuri wewe? Okay, je fait ngene no bicishura ubuheretse twaragize débat ku ma réseaux sociaux abakobwa ngene bayikoresha nga mu Burundi turateba turavuga ati hariho abantu bayikoresha pour s'amuser kandi atacu bitwaye n'undi muntu ayikoresha afite target avuga ati jewe je veux arriver à quelque chose nko Fiona avuga ati jewe mu nyuma narabonye yuko bimpemba ariko abakobwa benshi batarabikomarka yuko bari bashaka ko interesse umuntu rero umu influenceuse noa umu influenceuse nimba watako influence turatuvuga ngo ujya muntu ngo la influence wundi kera reka ndavuge mu kirimi ngira abantu baza kumva nk'umuvyeyi kera yarakubwira ngwiriya ni mauvaise compagnie ngo izohava ko influence kuja mu makosa uravyumva none umu influence uravyumva umuntu wese ashobora kumva yuko nkoze iki kintu kubera ko Fiona yagikoze nkoze iki kintu kubera ko Greta yakikoze ahantu ndahagiye kubera ko Greta uri umu influence seulement ça malevo amwe ntituri kuri level na influence ziratandukanye ku influence neza canke nabi nivyo naciye ntanga karoro k'abavyeyi ngene kera batubwira avec les amis rero tugiye muri côté entertainment ngaha mu Burundi yama restaurant amabar amampuzu photographie umu influencer n'ujya muntu wese uzobona yuko je nkamurondera hozi akampublia iki kintu nzoronka abantu ucuba umu influencer muri publicité je nkarondera Fiona nkamufotora kagiye plan yanje muri restaurant ndazi neza ko abantu badoca baza nibwo ba influencer rero urumva bari bareka kuvuga ngo umusle queen ngo burigira ibintu hari abasle queen batandukanye abakobwa batandukanye queen bakazi hariho umuntu atuzi neza yuko muri restaurant nasiba wo kibaza ngo ari kariyemera ngo ari karakonsoma ngo amahera yiwe kumbe ntavyuzishe ntavyuzi bariko baramurikiranye ne restaurant ari karariha kugira aze kuhicara rero nibaza yuko umuntu wese afise umuntu wese numu influencer mu kinatazi gusa sama level amwe nk'uko nayivuze hari aba public figure uvuga ati okay uyu muntu ndiko ndamurondera kwa kafise ba followers benshi kandi yavyose abaronka yahereye kuri 1 2 sinzi abantu babaze kugira réseaux sociaux ugavyuka usanga abantu bose bagufollow cyangwa abantu bose bagiye urabura amahoro kuko urazi target yawe ufite réseaux sociaux rero urumva nibaza ko ba influencer babe bareka kujuja aba slay queen kandi u slay queen si bubi mwese vaninge na slaying aba slay queen cyangwa abakobwa cyangwa abahungu bose baziko ba influencer ni kuri big up je namandi ko ndavuga nimba wumva nyene ico kintu no kuca influencer ugasanga nk'abo bagore ndagwe nkakora nk'abo bagore bavuze ko bayivuga maybe ico kintu cabashikiriye ariko hari abandi bantu cabashikiriye ese nawe niba uri umumama ugura igitenge amastyle tuyakura he tuyakura kuri réseaux sociaux none bajya bafotora ni bande saba influencers ni bajya bajya bamenye canke bajya bamanitse ku mafoto ku mutailleur si umumama none bayambaye igitenge ko kiba mufotora siko babonye ko se mataye mbere bashine babone mafoto babane mu material yiwe nibifotoza nimwifotoza ujya mu Kongo zambaye igitenge siko babonye ko afite taille nziza akora muri akora no mu Burundi akora hose siko babonye ko afite taille nziza siko uwo muntu imbere ko agira atelier yavuze ati shaje style irabera abakobwa bonze nka Greta mugare ko Greta zoyigure ni mpaka Fiona yambare kuko ni wazwe Jenny waza kuba influencer uri kuri level itandukanye aussi hari gihe buba bubi hagihe buba bubi uko bukoresha nabi mu gihe utaba warahomartse yuko hari umuntu uri kuranspira twe twikoresha neza kuko hari gihe usanga vure muri kuratsitaza abantu siko mais influencers hagiha biba bibi hageze par exemple kuvuga nabi twe turaba ibintu tuvuga twege tuziko twanspira abantu kuko wewe bararaba post zawe gusumba n'importe qui usanga wowe uri fixe naho utsitara ana nk'iyo jambo yatubwiye Fiona yanditse iyo yandika umuntu atazwi avyutse ntivyari kugira impact rero ngakora ko ari ka Fiona gibe tube rero turaba natwebwe nimba uzi ko ari abantu baspira hanze tube turaba amajambo tuvuga cyane cyane abantu muzi ko muzwi baba following tureke kubeshanya uzi ku following uravyiyumvamwe uzi ko batagufollowing urabizi rero twe turaba rimwe nitwe influence mu bintu bibi kuko uvuze nabi yonzo gukurikira ntihozi nibwo ikintu yakigaye
ndagukurikira bon ni nka hagiye abantu bavuga ngo wabuze aba followers ugiye Jean uragiye muri depression urababaye abantu ba following gusa undi muntu aje mubwiye c'est différent parce que jewe ndababuze aba followers akazi kanje ndabona ko ari ikintu gihindutse muga hari undi muri aho gira followers 5 naho gira ko ari ijana 5 ni benshi ijana abona ko bikwiye no kwandikira abantu ni communication kugana n'abantu basi mugabo nka Fiona ko Instagram imuhemba arakazi sesi uko bage abantu abuza abantu canke kuvugira abantu tiri mu following abashaka mwege mumuzanira amahera Jean amahera yo afogura bage followers biwe nivyo nkeneye gusa kumenya ku Fiona ndamubaza akabazo est-ce que wewe wagiye kuremarka yuko réseaux sociaux guha ikintu byari gute byari byagenze gute nuko wagiye ahantu barashima ivyo urimwo est-ce que wacibona kuri kapa wacibona yuko uzobishobora byagenze gute kubera kubisha kuronka umuntu abikubwira biratandukanye cyane ko ntihabuze abandi bakobwa bavuga ati ibyo ntavyo noshobora vraiment wewe wumvise gute ko ubishobora wumvise ati gute ikintu nici wanje kugira undi muntu peut-être akaragukurikirana azavuga ati bwabundi nanje no mu influence ahantu okay murakoze igihe nabiboye n'igihe natanguye muri c'était nkuko navuze ngeze ndavise kuva kera Instagram mugabo j'étais beaucoup plus kuri Facebook hama ndayisubira ko neza je dirais muri 2019 aho ntayivako aho ndayigumako mbyuka ndarako donc ari homba vraiment c'était en 2019 hama plus uri kuri Instagram uraraba ibintu by'abantu nawe hayigiye kandi ushaka kugira ugenda urayikunda kandi ugira nk'ivyo nyene ndatanga wendagira ico bita lifestyle ndashirako quand tu te réveilles ugashirako ico uri kurafungura ugashirako ugiye gukoresha inzara ugashirako ico ugira wambare ugashirako kera vraiment narabigira ugiye ahantu uduze canke mu voyage bref kaba active kuri réseaux sociaux rero ndabona yuko abantu baza barambaza niyo objectif wari ufise canke byahuriranye uko nyene niho ofite niho mwambaje ati ni ryari nabibonye yuko je peux influencer les gens wabitanguye utazi ko uzohava influence non nari mfise iyo rêve ok sinari yuko vyoshoboka kuko ari amaheve ufise bon écoute ikabitevye muri 10 ans canke bikanka tout simplement atari ivyiwawe atavyushoboye kwa turaheva ibintu vyinshi mbwa si vyinshi ubu ushoboye rero ico gihe ukabona nk'umuntu akubajije ushize ko nkizara ni hehe kandi benshi bakakubaza ari nk'umunsi ukabona nk'abantu dufate nka 15 bakubajije en tout cas si bake abo bantu ugashira ko ukababwira hama bakagenda kandi bakabikunda haguha feedback ati merci beaucoup barangiriye neza restaurant ushize ko ni hehe turagiye bagashirako ari nibisuko ni hehe wasukiye donc ukabona nawe ucubona yuko quand même ibintu ngira ni vyiza hama kandi asi abantu bankurikirana ko ça fait mal ufise aba followers benshi abantu dufise kandi nivyo aba followers benshi ariko atakintu na kimwe bakubaza ndabavuge Greta atakintu kimwe bakubaza atakintu na kimwe ni bibi cyane gose ndabacintege atakintu na kimwe bakubaza cyangwa ugasanga ufise benshi nta nama likes ufise ntaki donc mbwa nkabona yuko quand même d'influence nkuko ushobora kuba ufise aba followers bake mu gufise ama likes menshi bisigura kuba we influencer kurusha wowe ndafise aba followers benshi ronka ama likes uwo n'umuntu kuri réseaux sociaux akakwinspira ugiye kuraba usanga afise 500 ego ukaca wiyumvira gute ufise 500 wewe wari usanse kuba ufise nka 100,000 kubera ibintu ugasanga ifite 500 hari nk'umuntu n'umuntu na followers afise aba followers igime no 600 nabonye umuntu yandika yandika ubuntu bwiza ndavuga ati antuko umuntu ngira arrive me verified giye kurasha sanga afise mbwa nafuye gusa kumufollow ngo ntacu reka ndakufollow kuko nabonye ko ukora ubuntu bwiza donc niho ucubona yuko ufise abantu d'abord bari bakuvugisha followers ba vrai alors no gusuiva akaca yirenganira ntazo no kuraba ivyo ugira canke nyene donc niho ubibonera yuko nyene barakubaza nawe urabishura donc bihera ngaho hama après rero ndiko ndifinira nk'ubu nkamubwira iyo muntu hewe ivo yuko ndiha kubera ndabwira publicité
dufate ati nk'abari abantu bose baje muri salon yawe ni kwera jewe nkaca ngira ama screenshot nkamwereka donc ama budget petit abantu turabwirana donc bihera rero ukonye hamwe abantu baza barandiha ari restaurant ati ingo gira ikiniki nk'ifotoza hamwe umuntu akajaho canke ari donc ikintu gishasha ari n'impuzu ari na endroit umuntu ashaka kumenyekanisha canke ivyo akora nkabifotoza ko canke nkabishira nyine kuri ya rezo sosiyo yanje Instagram yanje comme mfise ama views nyene bakabibona hama bakaza donc c'est nuko natanguye hama gushika n'ubu nivyo nkora nyene mugabo nkuko nabivuze ntivyoroshe kandi ari abantu bibaza yuko miliyamizo nk'umubwiye nk'amahera umuntu avuga ngo wari guposta gusa ni guposta gusa mugurazi nawe abantu ucuronke ibintu bizokuzanira ingene bingana canke urazi ingene nabaronse n'amajije muzoronka kubera gupostinga ibintu vyiwe canke hama ikindi naco biragoye d'abord abantu baba bagufollowinga baratandukanye harimo abamama harimo abapapa harimo abajeune harimo abapasiteri harimo abamisulman harimo abantu b'abapoliticiens harimo abatabiraba donc uraraba kwanza ivyo uposta nimba kitaca gituma uyu agenda akareka kugufollowinga donc ni ibintu vyinshi nyene vyinshi cane gusa nyene abantu ntavyo batahura mugabo se akazi kagoye gukaryoshe kwaje ndabikunda mugabo karagoye umuntu ariko arakurabona ukuntu uvuga witondeye avuga muri Lalante mbega umuntu afite convaincre umuntu justement mbega afite agatima koroshe cyane gose ndamukonvaincre kubera ndereka resultat jewe si wareka ibikorwa ntuvuga oui nderekana vuga mu gihe agiye kuvuga ugiye kuvuga navyo bigenda ndabishora cyane gose no abantu bamforaga babunye indura tera ku mastati kunuzingana umenga no nkavuga cyane mugaje hari ikintu keje constance abantu bavuga cyane gose ntibavuga mu busanzwe sinzi ko namaze kwibona nkaje shaka ubusatsi bukamwe tubiri mugabo kuma ndavuga mu busanzwe nta utabizi ni kuri deja abanywanyi bakusaya kera je bambwira ngubwo tujambo twishingwa turuhishije ngo umwanya wose kera uravuga cyane cyane gira complexe cyo biheba no ndavuga hago mbwe sinzi gituma mutabona ko ndiko oya nturi kuvuga vraiment reko divira afite mengura kana ha innocent kivugira utuntu kira na teru ndashaka kubaza gute wa wihanganiye comment tu as supporté ama jugement y'abantu en plus abantu utazi ngo ukabandanya posta ukabandanya ukora kugeza naho ubunye shaka kuba wo buri mu baharubwa mu influencers dufise nga mu Burundi d'abord narabanje nkuko nabivuze negeze kuva kuri rezo sosio narigeze kubigira ndayiva ari muri depression vraiment ndayiva ko navuga ati kandi urumva ntibiryoshe nk'ahantu nk'ubu jewe hariho bonse kwiyemera ngo je suis vraiment une star mugabo ningakinja ahantu hakabura n'umuntu umwe canke babiri banzi je naho ntobandabazi donc d'abord uravuga ati kwanza baca banyinjira muri vie prive nta hantu ngenda ngo mure n'abantu bajuje canke umenga hari ibintu utarekuriwe kugira et pourtant uri umuntu nk'abandi urarekuriwe kugira ivyo abandi bagira mugabo mva igihe uyiva ko nyene ukavuga ati abantu banyibagira ndayiheba mais après ndavuga naho wayihevye okay abantu bariko barakujana naho uri kuganya iki muri uyu mwanya wabihevye ndabona yuko nkwiye nyene kuvyakira uca uwitegura mu mutima wawe ukavuga ati ama commentaire mabi inzoyaraba hamandengana ivyo abantu bazovuga bizoca bice ngaho ko ndazi ico mba nkeneye gushikako donc muri ico gihe nari yakiriye jewe oya vraiment sindi n'umuntu ashavura ntari ico bimbwiye ama commentaire mabi n'ubu ndazi muri interview nzoyaronka amabi bazoyandika umugabo ntacambwiye nari yakiriye ko ndazi ico nshaka gushika kujuya ubwiye uwundi ngo ngo ivyo uri karagira wikura munzanira kandi urakoze cyane na kimwe kigira impact mbingo ntikigira impact nziza yego umugabo uzi ico ushaka gushikako nibisanzwe n'ukuri nk'umwana w'umurundi kazi bon twese turabizi ko abarundi bon ntibagoye ko babivuze mugabo hari ibintu bimwe batarabimenyera biragoye ko bavyakira uri umuntu akunda kuposta wambaye deux pièces wambaye dukabutura nyene tw'abazungu urambeshe mugabo nta deux pièces jewe zari foto kazi migere ngo abigize naribonye mugabo sinkunda guposta ndatwambaye okay so mugabo dukabutura nyene tw'abazungu afite umengero umuzungu kazi menga ntuwonga hafi avec la culture yacu en plus atari na benshi babikora
kukurinda ukugukura he bagukura he cyangwa ukugukura he Okay, merci. Jo kwanza tuya tuntu tugira tubuntu tuya tukabutura natwambaye uva kuva nkiri umwana ndabona ikintu nakuze ariko yanyene si ikintu natanguye nkuze ikintu watanguye ukuze uriyumvira d'abord mbega niyo nacambara d'abord ahantu hagoye hambere ni muhira ndimba ushoboye kuharengana ukabona ntaco bakubwiye ibisigaye tutamfu je rero tuya tuntu natwambaye kuva nkiri umwana n'ukuri kuva nkiri umwana hama ikindi naco je sintaza abantu benshi kubera je ndiyonde ndira y'abakunda izogu muga oya c'est pas la même chose Greta je nawe unafise matayi naozi pardon tuzambaye sico kimwe n'umuntu avyibushe w'inzobe oya ntivyati haco kimwe vro hari n'umuntu atambona je ndavyambaye byati hasible nivya urumvise agata yivuze neza byati hasible imwe hariho sible byati hari ikindi naco quand même ndazi aho ndavyambara ngiye sindavyambara ngiye mu misa sindavyambara ngiye muri ville aho nzi ntambuka canke ahantu muri restaurant muriraho n'abantu bameze uko ndafise amandwa ndazambarirako umuntu wese fo kwamenya ahagiye nuko yambara ugiye mu misa ni wikwize ugiye ahantu ku kazi ugenda wikwijije ugiye ngaha ugenda wambaye uko hama ni nkuko ugiye kuri plage none canke en tout cas mba ndi kuri plage canke ndi muhira nambare mvutano nambare costume nambare veste n'ipantaro ikibazo ahantu kinayivye n'ya culture burundaise yacu en fait uyishize kuri réseaux sociaux arashaka kuba ari umuntu yagiye gusenga akije kujya kuri Instagram ajya basamara agaca yigwako mugabo yaje uyu mwana ibintu yambaye n'ibiki mugabo nimba yabonye yuko ndi ku musenyi nawe arabitahura sinogera nambaye imvutano kuri plage niho mbandije ndibaza ko ntabanda zambaye n'icana mu biro canke ndi kwisengera impande hamwe twifotoza impande ya église siko mba nambaye donc nibaza yuko la personne vraiment atashatse kunjuja harabitahura yuko impunzi yose ahantu hose na tenue yayo ntibavuga Jean ngo yandagaje mugabo style barajuja mugabo urumva ni kwa kwiyakiranya wariyakiriye tuko ico nabonye ngaha mu Burundi pape bino ngaha mu Burundi kuko naravye hanze n'abastar baridoga cane ku kintu c'amarezo socio ingene babajuja etu mugabo wese vanye cashaka nawe ibonye urashaka kuyiheba ukareka guposta tu restes à la maison izo restaurant bakujuja nko wamamwo ukaryama mu nzu ntibazobura ingene bakuvuga bazovuga ati ubukene buramurembeje Fiona arakunda kuja ku buntu Fiona arakunda Belvedere Fiona arakunda sha yarakenye ugasanga amajujuma akaragusanga mu nzu ndavuga afe tumaze kuba public figure akantu kose ukora so menga nta droit ufise kuba ubuzima bwawe keep it up uvuga ati je ndadishoshaka reka gukora wigana umuntu ko ni wigana umuntu uzovunika byo bitari vyiwawe uzovunika mugawe nasanze ubikunda uremera vraiment uravunika ukavyuka mugashageta burya kuba mu public figure ni mutwaro uremereye vraiment afite abantu bataba barabibamwo bumva ngene no kwiryohera no guposta no gukora ibiganiro vyacu hamugataha ye uraze amaso yose kuriko afite nta droit ya erreur ubufise or uri umuntu nta muntu adashobora gushuta nta madashobora gukora ikosa nta madashobora kuvuga nk'ikosa me ihindura ivuge wewe menga ryavuze ngira isi yose wavuga isi yose arico kibazo justement cyamba Fiona nk'ubu unye nk'ubu dufatura koze ikintu wewe wagitrouvier normal ici vraiment wavuze ati ikintu c'est normal hamukaza wumva après quelques heures bakora kijuja bakora kivuga nabi tubwire kuko ndankujya umuntu avuga gucengo ngo birabisha nguje simbabara tubwire to yohora bikubabaza ko hama utubwiye ko hariho ibimaze kuguhicirwa ko c'est vrai si byose wamukora bimeze guca hariho ivyo uvuga ati vraiment na dekonye est-ce que bihora bivuga ati reka uhora ku majambo y'abantu rimwe oya ntayo nkorera ko kandi jewe en tout cas nkamwe mu nkurikira je en tout cas naho ego mfise abo ba followers benshi canke iki ntihenze jewe ibintu vy'amabuzz d'abord ntavyo ngira jewe rezo social nje abantu barasanga ugira live canke iki kugira barondera aho bankura ako ntavyo nigera ngira ndafise ama limit no gukoresha rezo social yanje ndafise ivyo nishura ari ama message d'abord mbona yuko ari karanyataka canke avansha muri bibi junior sinana rimwe ndayishura kandi ivyo bintu abantu barabimpora ati kwe kutishura ama message amwe canke mabi mbonye ama message uje kunyinjira mu buzima canke umbwira ivyo nkora
wowe urinde kwanza ugira kese kumanura neza aho ni bon ibintu biri intéressant ngaba ari bindi bituma mpava ngira ama réaction mabi moi j'ignore donc novuga yuko from ivyo bintu vyo kuri réseaux sociaux ngo ko yajisa nabi canke neza jewe ntibirashikira nta mabezi ngira nta bintu je ndapfa n'umuntu kuri réseaux sociaux ngo dushwanireho ko abandi ndabibona mu Burundi mana yanje nabonye hari ibibazo nko mu Burundi urinjira gaso yo ngo yapfa ikintu n'uyu je ntavyo ngira hanyuma en fait na genre hari abantu bari tetu hari abantu uvuga ati naba yadekonye ukamubwira ati nukuri vraiment tuvugishanye ukuri i caption wanditse wapi vraiment urabibona canke naho ifoto washizeko canke naho aho hantu ukora raba bihinduke ubwo influence bwawe je sais pas ama corrige nkayo onye kandi ugasanga umuntu ntakwanka canke nahara kwanka bikugize kugira guponde tufate okay aha Burundi ikintu kiri normal ni screenshot screenshot mu Burundi kaci tembere ukirigura yibona ko wadekonye vraiment hari gihoro uvuga ukemera ikosa ukavuga ati ndavyemeye vraiment ko na dekonye pana kubivuga kuri réseaux sociaux oya vyane byo kuvuga ati reka ndeke kuba tetu urumva ndeke kuba tetu ndemera yuko vraiment j'exagère nivyo nanje nakwishuye jiyo kantirambako yuko mbona muri sûr de toi-même mbona ikintu mu guposta je ndiyumvira ndaraba iki kintu daba umuntu akiraba kuko nabwiye ko abantu baratandukanye bon pour dire ego peut-être rimwe ndadekona mugabo ntibiranshikira yuko nshaka kubona nk'ama screenshot iguma isirkira ahantu hose ngo ndayifuti iyo foto canke ngo mpindure caption iyo coverman ntibagiye ntibiranshikira bo mu ma post ni bom hama naribaza ko ndi mu bafana bawe wa mbere bo ku ma story kandi hazo bari event ndaziraba zose ariyo gema tujya tumeme haje turatugukorako gukora ku makaye yose si yose nshirako ari byo je kwaza duhinkira abantu nk'abo tumenyeranye nzi ko batayifata nabi ndayibaronkira indani inbox tehera abadutwenge turyame hasi dutwenge si byose nshirako hariho amamimjira aba yantuhengeje cane mugabo ntayashirako kubera d'abord ari ibintu bavuga gute ngo byaba plus de 18 ans par exemple hari abantu bafollowing kandi ndabazi moins de 18 ans ego vraiment kandi bashi cyane kandi ba bloquer ngira bishire kandi ndabablock ko bose sinobibuka cyane ngira umva nk'ivyo ntushirako sishaka ibintu bijaye na politique canke ibintu nyene biri oya nshirako vraiment tuntu turi soft nyene ndarabo twonshirako ni gake en tout cas izo commentaire yuko ngo nadekonye canke une fois byanashikiye quand même arigeze biya bintu jishagira yarakufasha nawe no arafata video yakana karaho hama arashirako nanje birantweza ndishirako nyine mu gutwe hama abavyeyi wo mwana bararondera ingene ba contacta ngo futa uri kuraraza umwana wacu ibiki ndavuga je namashaka amamimi sindaba ngo uyu ninde niko nigeze gushaka umukobwa araho bimwe kavuga gute ngo hamubwira mariage ukaca usanga abafido none nibo beza kukurusha canke babe hama une fille acayandikira ngo yose ma tante ngo yo onye nga okay je nawe narinzi ndayifuta donc niyo mu mama yarashavuye ngo nashize ku mwana wiwe ngo bikica mu musigure nukuri ko je nshirako just kugira ntwenze abantu nanje ntwenge sinigeze ndanaraba ngo ndamuzi ngo abangaha ngo no Burundi sumuki donc ibyo bintu birabaho rimwe mu kumvura dekonye na cenda ifuta ndi excuse ndavuga ati guhera ubu onye foko nzandaraba ibyo nshirako ibyo ntashirako nahigeze kudekona cenda vyibuka tugaruke rero ku kintu ca influence ngaha mu Burundi est-ce que mu Burundi biragoye kandi niyo na moment turimwe tuko turashaka kuvyuka ama company yatanguye kuzara arahabona ariko arabitahura est-ce que naho badatanga amahera nta muntu araguhamagara nka company uvuga ko yifashe neza reka tureke kuzidondagura ko ni byinshi dufitiye inzigo nka company ubona ko yifashe neza kaza wumvira ati hozi tukibaze mwese mu cishuri ni hozi reka ntangura kuri je babaye cyane je babaye cyane vraiment kuri jewe vraiment uko biri gose ni mufite amajambo amwe muraza kutwishura mwese kaduhere ku mushitsi hozi je sagahinda privilege iri ku mushitsi sawa reka duhere basi wawe company kaza
wewe urazi ngene usagoringa kusupport ivyo bintu vyose wewe urazi d'abord kugira ugera aho hantu ugeze d'abord uwo muntu agutumbere nuko hari ahantu wari wigejeje akaza marimari mugani wa mama wacu ngo marimari akaza marimari akaza wumva ngo Fiona Ozi dushaka kubafotora tubashire kuri billboard ahantu mwibarabara canke naho kuri réseaux sociaux gusa hama ndaguha 200,000 tuvaneko siko ugasanga iyo billboard izomara 5 ans nigiki nkamwenge muvyumva gute nigiki mubwira ayo makampani nigiki kugira abana bitahura abana biboneremwe ati bwa bundi bya bintu twabiminimiza bya bundi bimeze gute canke naho murabe ntibagumane mind bari bafise ko ari umuntu mindset y'usanga ari amatswe informa yuko biraho nkuko babivuze biraho rero ushaka mutubwira agahinda mufise mwongere muragira message ku izo company d'abord mfise akabazo kamwe apana wewe abariko baraturaba n'abana sama company nyene ndisiyo mu gucagura umuntu hajye niba mwaravye yuko aza kubaha resultat nziza aza kubafasha kuri ico gikorwa cayo mushaka kugira mucagura umuntu c'est que la personne mwabonye yuko ashoboye ico mwebwe mukeneye donc je birambabaza umuntu yancaguye kandi yabonye ko nkora ico akeneye ko nkora ntiyatoye n'importe qui et pourtant turuzuye ngaha mu gisagara bazi ngene population yari ngene ngana we bagutoye baraguhamagaye barakoreze contre urayisomye namoso dakacaza ukabona aguhaye ayo mahera ngene uvuze amahera atabaho bakaja guha akazi siringe nukavuga none est-ce que barazi kugira dushika aho hantu ico vyadusavye ivyo twaciyemwo canke amahera vyadutwaye n'amafoto meza arazimvye ni telefone nziza urondera amafoto meza arazimvye gose amahera vyadutwaye ivyo twaciyemwo kugira dushike hajya kugira turonke barya followers nyene mukeneye ni ibintu bigoye cane donc il faut yuko umuntu kubaha akazi k'umuntu uko kameze kose uko kameze kose ariko nkaca nongera mbwira abandi bantu bakora akazi ku influence soi-disant kuko arabata akazi tutimagine baraduhamagara turi nka 10 ok 5 bamwe barase ko abazi ngene bigoye abandi baciye bemera none wumva izo societe zitanga amahera menshi gute mu gihe ariho abaca bavyemera kandi bafise ba followers ngene donc birabaje cane ni kwa kutiha valeur gatsa kubona tutiha valeur twebwe tubigira kubona tutumvikana kubona donc hariho urabonye umwe yanse ore kucuvuga ati kwiki wanse wowe nawe uciye wemera naje ndi societe nkabona uyaremeye ni kwa kundi nyene ko umva camona yuko ok j'avais raison kuri haya mahera donc uko ari babiri haba umu influencer tout simplement utazi ivyo urimwo nubireke utazi valeur yawe birekera abandi bazi valeur y'ico kintu hanyuma kana societe novuga vraiment baze barubaha kandi baha agaciro abarundi kazi bahe agaciro abarundi bareke gushirako abazungu bareke gushirako abantu tutazi bareke no kwiba amantuze okay amafoto kuri internet c'est normal turabizi turabona billboard ngamwe barabara bibajije bon entre temps jengira ntanga témoignage gatoya nararondewe na societe kandi nini yanga mu Burundi yandi uvuga ati ikuronde deje kurondeye ugiro nka miliyoni urumva natwogira ngira kamodoka ndabitaba bama rendez-vous kubonana nabo ndabahaye jama condition jo genda bakore publicité naramaramaye was like really mwebwe nyene ndabaye desu mwebwe cyo amafaranga bambwiye nabwiye ati amafaranga nyene muri kumburampa jengira je ngenda yariye ndiko ndarira c'est impossible urumva niba jewe ndayanse niyo muhora muha abandi normalement niyo muhora muha abandi birabaje kuba uwo mbona societe kandi ifise n'amahera wanashima mugabo kumva ko bagomagura kanu kari minuscule gatoya nyene ko muri company ntibazi ko abiki nuko bavuga twebwe umva durakenye bose baca bakena ego we bose baca bakena kandi nibaducemwo twarize bose n'ahantu dukora bose baca bakena afise amahera marketing bakaca bavuga ngo ni juste kuposta gafoto mugashirako ivyo ni sivyo dutabira amafaranga aho gafoto urazi nawe amamiliyoni kaza kukwinjiriza si nivyo hariyo ibintu ama post adapfa ugiposta inzu y'umunsi
kizogumaho abantu bazoguma ikiganiro kuri YouTube urumva cabiva bikura byageze kureshe jenzo banabi abantu baza bamaze kukibona ego ije abantu hari kandi hari abantu bakubwira ngo kingo cyangwa ndakurihaya ngo hama ngucugumako nivyo nakubwira canke je ngumizeko donc umva n'abandi ba followers ndonse ibindi bihumbi babibona bagume babibona pisi nawe bandanyiza umpemba ntaco saje wagatima kanje karamaze kwiyakira undondeye nkumva nukuri kuma ndondeye udashaka gutanga amahera sinkorera ubuntu je akazi kanje karanduhisha kandi kugira ngera aho ngeze nuko hariho ama sacrifice nagize kugira nshobore kugira nga namwe mushobora no kumenya twarakoreye ku buntu twararushe kera twarakorera ku uretse gukora ku buntu ngo bon tugwe kandi tutwarira aba photographe tugitangura ewe bite uduze umfotore ugasaba hewe natwe twarasohoye ndamwe ni muyaduhe abandi ba influencer ni muyagateka ndabasabye je nariye kiri utayampaye ndabiheba akavuga ati amafaranga sayi wanje ni mugenda muhe abandi ngira ngo bazohore basi ni influencer gusa muri entertainment niko bimeze urashobora kubona wori umuphotographe wo yisabiye kandi arakora akazi neza kazondunda sinzi ya Java hariya anye arashitse asavye uduhera umva nka indizième ya yandi none urazi bacatangagiza ni batanga ama resultats sa wawe ndya kuzimeshwa ko azi yakorera kashanga afise akazi kayo kangana nico kintu kiri muko muravuga je ico no bivuga ko novuga yuko natwe hari ahantu tugeze gukorera kwa gusa siko kuko twaje dusanga kwita batubwira ngo no kwibrand natwe barabatubwira natwe baravuga ati sha ngo bakumenya banze ukore bise kwa gusa Greta karemeye gukorera amafaranga je nico hituma tariko barandondera haharawe Greta kumbe nande ndashaka ndi promoting maybe nawe waza rero muri iyi moma namwe mushaka amahera maybe nawe bariko ari promoting ngarikira birababaje gusa ngo umuntu ace yica akazi bakaca dufatira mu kivunga nico nanka nako badufatira mu kivunga bafashwa make ni wa make nyene ego society irafise ikosa yuko idaha valeur abo ba influencer hanyuma kandi mu yindi part nayo natwe bwa influencer turafise ikosa kubera iyo society igopopoje amaruka tuyemera kubera abatwaye twanka twese barasohora menshi baba nayaza bari budget iraho ati uyu mwaka bizodutwara kubera harya je me dis chaque année chanke barabudgetiza ibintu byose ngaha kazubona hageze muri marketing muri publicité bashizemo uduhera tumwe tungana uko namagira ikibazo none ukoze societe ntuyikorere publicité abantu bayimenye bakoresha ama produit yawe ubukene kuza kunka gute jana ni vraiment hago bakoresha ubwenge bamba barire vraiment barabimba baza gose baye bakoresha ubwenge amafaranga menshi basha mu marketing ko bakeneye ko ama produit nibucuza amazi bakeneye ko amazi yasohoka abantu bakayagura nibucuza ndazi amavuta bakeneye amavuta y'abantu bayamenye bakayagura utakoreye publicité usanga ufise babakiriya bagenzi bawe nk'ebo hafi aho urakeneye ko bisohabwe kagira kuronka amafaranga ku mwaka aronze aho ruronka bwa mbere utarakora publicité je urati ikintu kimwe nagira kandi nukuri iyi interview tunagashire hajya hatangura ndakunda hari ibihugu tutagira tudondagure ngaha usanga ashaka fois ugura ikintu gishasha ashaka fois uzanye produit nshasha uri obligé kugitanguza uri obligé kubitangurana mu patriote w'ico gihugu uri obligé so nandi nashaka gusaba nukuri bavuga leta ni leta ibikora byo abasi leta ibikora yaravuze yararusha nayo iyo Rwanda leta yararusha leta y'amategeko n'ibikunda nagira se umuntu wese uzi kushobora kubikora kubeka tutoraba miss ni kugira aze kugira iki kuzokwicara baramutoye yarahejeje no ni kugira agire image y'u Burundi rero ama company ko kimuja gutelecharger udufoto twa 2 euros narabajije impamvu sheri bambwiye ngo none nkwaya ngo ari yazimbuze hamwe murazimvye none ujya muzungu nindamuzi ninda zo ku influencer ninda azoba interesse ngo nabonye ngo muzungu ninde mugaba babonye vuga ati ngo ndamutse ku Instagram ashaka kutumana ibintu byanditseko mugaba mugihe uciye ku munwe barabara ntumuzi ni n'ubanye muri famille nchanke sinzi ariyo mpamvu ariyo beauty interview twashaka kuvuga bamenye n'ukuri ku influencer butoroshe sawa ndayivuga Greta bamenye ko ubu influencer butoroshe n'ukuri vraiment babiha agaciro monde babiha agaciro ibitoma two turavuga ugira tourisme est-ce que le tourisme l'autre tourisme atari seulement les endroits qu'on a même nos images, les tourismes.
umuntu aje mu Burundi azovuga ngo ndaza abakobwa beza bo muri East Africa niyo niturize ugati jengiye kuraba ko mu Burundi bambwiye ko ari beza voilà kera bagenda ruguru abazungu kera mu myaka ya kera hamwe abakobwa bambara ibintu vyinshi bagatamba kweko umuzungu yumva yuko okay try dufate no kweko umuntu yumva yuko yoriha kugira babone bako baravuza ingoma siko niyo ngoma ni tourisme ivyo bintu byose biri bya global tourisme rero nimba mushaka ko uburundi bumenyekana aba bakobwa canke abahungu banyu muko mu bakozi iki mutabamanika mu mabarabara batagira ama publicité ngo cyo muri Star Times urazi ikintu kimwe na niyo video ryari nako ndimva twego uburundi imana yarabuhezagiye ibuha ibintu presque byose vyiza iduhaye air nziza iduha ikirere ciza iduha ibiyaga dusana neza kura ngo amazi meza sindaheza iduha ikiyaga iduha ziri naturelle uretse n'ivyo ico duha abantu beza abasore bacu abakobwa bacu ni gutya rero haci hava ukwi uyifise ikintu ciza ugifata uko wishakiye ntugiha valeur urumva wambaye kirete ntamenya gucera ucumenga nyene biraho birasanzwe ntushaka bwa bwiza ubuvyaza umusaruro bwa bwiza bw'igucacu buvyaza umusaruro usanga nyene biraho nta kintu kiri special nyene kubera ko birahari mugasanga abandi bafite abantu ibintu nyene biraho nyene bisanzwe bashaka baduze agaciro kazo niga bifite agaciro mugasanga dufite ibintu bifite agaciro nitubiha agaciro tuko turaminimiza ça qui fait mal reka murakoze kuvuga ivyo justement bica bizana iyindi sujet nga tuyizi oui kandi urakoze cane naye ndabise ico kintu namusi uzagira koroke ego nukuri je nararavye yuko abarundi mvuga ati we are not so proud igihugu cacu tout simplement turishira hasi umva ntitwiyemera igihugu cacu kandi birababaje alors okay nk'abaraba amafoto yanje kuri Instagram barabonamwo je dirais udufoto nyene twa nature canke ibintu des verts des restaurants des quoi bref tu endroit twiza utu amalak imisozi amashute oui ivyo nabitanguye d'abord pour montrer yuko n'Uburundi ni bwiza kandi kugira nerekane la réalité kuri réseaux sociaux réseaux sociaux les gars tu es l'image du Burundi à travers abantu bata oui hari ukuntu sinzi ko murayibona ok en général simvuze imisi yose canke ngo abo ba étranger bose canke ngo imisi yose mugabo en général muze murabe iyo mu étranger avuye mu Burundi ashirako twana twumwibarabara ducafuye agafotora amabarabara ya ruguru umuvyeyi yikoreye nawe mushenze araho ngo ira dépenser amafaranga gahe ngo mu Burundi yavuye ngo atadepache même na $100 oui parce que ataraza ahantu hazimvye hariho oui donc barashira ko ibintu bibi ego c'est vrai ubwo buzima turabufise nga mugabo no bindi bihugu burahari hari abantu baba mutuzu tw'ivyasi hari abantu bataronka ivyo bafungura baba mwibarabara bagira iki mugabo uzura amafoto kuri tubona ni ahantu hakaka hari amatara meza gusa abana beza baberewe berekana umva tubona kwibikira akabanga tubona donc kandi je ndabashimira yuko baha valeur ibihugu vyabo nanje naho ndavuga ati kwiki natwe naho tutobereka yuko natwe turambara neza turasa ama endroit meza urazi nk'umuntu yinvestisa nko kugira ama restaurant canke ugasanga ntavyo berekana kuri réseaux sociaux kubera iki kweki berekana bijya bibi kweki batubesha canderekana yuko no turafise ama endroit meza turafise ama endroit natwe ku visita turafise ni heza i Burundi donc hari ayo mapartabili aberekani baragiye ingogo dufise pavé oui dufise kaburimbi dufise amatara mwibarabara dufise amazu meza dufise iki turafise ama endroit natwe turafise ama hotel 5 étoiles n'ama restaurant niki kandi bateka neza ziyanye zahari i Buraya n'abasoma barahari c'est quoi ça amavin turayanywa n'amashampagne byose birahari nta kintu na kimwe kitahari rero bituma yenda vyerekana bijya pour montrer abantu bari Buraya ego muri Buraya natwe turi Burundi kandi turabaye ubwo naco muturushije izo nzoga nayo maji nta ma exportation turabinywa
izo njya turazinywa izo Jere kuri abantu bari hanze turazambara. baza barambabarira cyane sindaje hanze vraiment mugabo ndaco ndisho no kutoruje ubuzima bwiza Ego mugabo oya ntaco tureye gukompara mugabo pour dire ko natwe turafise iya burya buzima bafise ibi byose ngaha nta kimwe kibuze ngaha muri bijya bintu byose batwereka vy'impuzu vy'amarestaurant bagiyemwo vy'ivyo bariko barafungura n'ivyo banywa turabifise ngaha mu Burundi dufise ubwo buzima hariho turakenye kandi turatunze turafise amazu mabi y'ivyatsi turafise n'ama etage menshi cyane n'amandi mazu meza cyane mu Burundi si ruguru gusa mu Burundi hari Bujumbura hari Gitega hariho kwanza mu ntara zose hariho amakapitale amaville turafise Rumonge turafise Sandstone Beach pardon turafise ahantu henshi heza alors kweki twishira hasi kweki twumva yuko na vacances igeze twoja ahandi ni wanyu tarahatembera hose naho abandi bazi jewe ça m'a toujours fait plaisir kubona yuko abantu kuri Instagram bambaza hano ni hehe yose nobona ndaje avant yuko baza bakareserva canke bakavuga ati ewe ndakumbuye Burundi kera siko bari bameze kera n'umuntu yicaye n'umuntu ozi uri mu biki hewe yo ntamwe yafise shandi kuno umukuzi navuye i Buraya wateza kongera kakantu kavuye i Buraya you were so proud bavuye i Buraya donc mugabo ubunye turabona yuko n'abantu bari Buraya barihutira kuza kugenda muri za endroit mu Burundi hariho vibe hararyoshe urumva turi vraiment donc c'est comme ça que j'ai commencé montrer les marches du Burundi kwerekana yuko igihugu cacu ni ciza kandi turashoboye kandi kwereka abari hariya yuko abo bantu banyu baza bakabereka utwana turi mwibarabara sivyo byonyine bihari turafise notre vie yindi nziza kurusha hajya kandi na hariya n'abarundi babimenye na hariya hariya abakene ba mbere nkuko bari ngaha mu Burundi donc je me dis faut que dukunda igihugu cacu il faut ko tugiha image nziza kandi savye nakamo niko bavyita oui ndateye akamo okay ndateye akamo n'abarundi ko boza barahavala igihugu cacu berekana utwo tuntu twiza berekana yuko notre pays est beau ikindi naco bagabanya ama critique vraiment bagabanya ama critique kurako turakunda drama turakunda ibintu bibi ngo isonle Burundi ngo haba iki n'ahandi kirabaho afite umurundi naho kuri ikintu ciza kandi ko ari ciza ntashobora kubura akantu gato yavuga ati arankiye misi nziza mugaza kura ama commentaire negative ntaza kubura nta kibazo hajya meze bavuga ngo umwana yankwa ni wakura donc n'amakommentaire mabi ni yaduza umuntu ucuba zagira n'amavyuzi menshi dahere baze gukritika uko bimeze donc na chance y'abarundi twihe agateka twihe valeur duhe valeur igihugu cacu turehe kwiba ama image kuri internet oui duhe valeur abarundi n'abarundi kazi duhe valeur donc mu bintu byose tuze turarespectana hama twerekana kandi igihugu cacu ari ciza atari kibi kitameze gute kandi je ndabona Burundi vraiment tugiye turabandanye kuzotera imbere gose ugenda kuri liste y'ama pays abantu bose bagati je dois aller au Burundi negeza kuja i Burundi hameze ukunuku shimira réseaux sociaux n'ukuri abantu twamenye kuyikoresha dushimira irya visit Burundi on the map 257 ni ibintu n'ukuri vraiment turabishimana na creative yagetse kubikora ngo wapost ibintu gusa byo mu Burundi benshi makire disha abantu bose atuka tuvugishanye ukuri uko twari turi 2016 siko tumeze muri 2020 boni utange ko example je na fira turagushimiye cyane that's why twaguhamagaye kuri Instagram na following abantu bo hanze cyane kora tunazi ko abantu bakoresha Instagram naho umenga ntabahari n'abakobwa beza bahari kuri Instagram kakantu vuzuko hari ukunje duhura n'abantu ngaha ngo nguri Burundi ndi hehe none ndi Burundi nyene ndi Burundi barazanye farnaz foto yawe ngo amafoto yawe mega si mu Burundi ngo amafoto yawe menga si mu Burundi niko yamutaha valeur ega ni muhafoto nimurahazi nibanahazi oya unambaye neza ntibazi ko ari impuzu ushaka urazi je ikintu nakunze biga bakora bega visit Burundi bobo
mission yabo siyo gutangura kuzana bari hanze babanze bigishe abari ngaha kuvizita uburundi gutembera kuko ari baba ari benshi nkuko wowe utembera hamandwa mu Burundi abantu baza bakakubonera ko nabagiye bo hanze ni bari benshi bari jewe canke abandi ba influencer baja kumandwa meza bakayifotoza bage bandi bazobonera ko twebwe muga mu gihe bari ngaha batavyo bakunda atavyo bakora badakunda ibintu vyo aribo bahari simona no ku bantu bari hanze bazo kabona muri ivyo yamuhaye fois 200 y'amahera bohaye uyundi ego ndavyumva baca binjiza mugabo n'abarundi nimo bankuraje muze muragira amakonsa nyene mutumira bunyene oya nivyo nundi hoza ariko aravuga Fiona utikunze udakunze ivyawe nta numwe azogukunda pourquoi kuja kwilamata ngo abantu ngo ntibakunda kuvuga Burundi wowe ntaco vyuka ufate umuduga ufate canke bus ndakunda aventure z'abazungu kandi bashabazungu ntibadusunde amahera vraiment abazungu bagendera ama credit umuzungu agura umuduga kuri credit umuzungu agura telefone kuri credit umuzungu apanga inzu kuri credit ariko twebwe n'inda zo kuri telefone kuri credit no kuri bata byose ni cash amamodoka ibiki so turatunze yashobora bavuga n'amahera sauf ko umuzungu ashobora kuba yiga sheri agaheza université ariko ideni akazorinda vyara abana babiri ataraheza kuriha ideni rya université rero nico kituma ndiko ndavuga amazi ibintu byose ibintu nta mahera tubuze barundi kazi yukumva ko un jour wotangura aha mu Rumonge hafi wotangura Gitega hafi bon nta kundi murashobora ko twavanze amasuje ariko bigaruka handi nyene Fiona influenceuse Hozi afise TV jewe ndi hano nkunda kuvuga duhari kugira tu influence batwumve yuko muzobona ko Fiona ifotoje ifoto nziza ku mashit haba mujeyo mu mutwe kandi basirimuke vraiment bareka naco rero nimba ari mawe wawe byarakunaniye kuja ku mashit reka kujuju uyu muntu yagiyeyo ahagira agafoto ku mashit no arika l'influence utako influence ako yerekana ijya image wowe kunanira kwerekana reka kumujuja rero ukanywa canke ugagira iki babona umenga ugize ibintu bitabaho jere riri rubugari n'ibiharage nzobiposta bahereko guvubu babona ko ubugari n'ibiharage bihari mu Burundi turabiposta oui non ivyo en fait ni ya image nyine basazwe bafise mugabo dufise vyose nakitanga en fait ni bimwe two turavuga ngo kweko ngudaposta ngo umuceri n'ibiharage ngo n'ibijumbu ivyo deje baratsikora ivyo mu Burundi ni nkamwe navuga yari ni erekana yuko dufise plan nziza erekana ko dufise aba chef cuisine b'abarundi wabona ko ngaha bihari bateka neza ari naho ca tuvuga ati mwose ivana objectif afise arabigira yemere ariko Fiona ngaba bahari kugira baze baremeza naco no kugira wiyemera hagene ni bon biraryoshe no shaka bikore wiyemera haraba naho zibaramanusanga kuri story yawe muri abo 50 nk'abo zo haba babiri bazoyerekana ntaco berekane vraiment yuko bari fier nivyo barimwo ega bariho yarite n'ubuzima babayemo mugabo abo bandi bajura ahubwo babireki kuko niko umuntu abaye ni ibintu bisanzwe bon nibaza yuko tworangiza hego ndagwaye grippe vraiment duheze okay nibaza ko tworangiza jewe message mfise kumwe wese acavuga message jewe message mfise ni yuko faut pas juger ubuzi bwabwo bwose basha hari abantu bavutse kugira hariho umuntu yavutse kugira aryohera uwundi muntu akundisha ikintu uwundi muntu kubera ko umustar yasohoye indirimbo yumva yuko yoryoha tugize ama challenge arazi ko ari ama visage ni yiririmba izogira rero ngaha anye tuko tuvuga nk'abakobwa n'umukobwa arashobora kuba influenceuse n'umukobwa arashobora kwipermettre restaurant si ngombwa yaba ari kumwe n'umuhungu si ngombwa yaba ari kumwe n'umugabo no turashobora kwipermettre ama restaurant rero menya ko hariho abantu babikora kugira tuduze Uburundi basha hari umuntu anibagira uti twibagira gute malgré déjà yuko turonka amajugement tukabandanya deja uba wibagiye uba wiyanse jewe niyo message nanifise tuhari Hozi ntiyaguze micro kugira atumwanya ngo nuko afise amajambo menshi avuga afise message yamashaka gutanga à travers les invités donc nibaza yuko vraiment mutubabarire mukabanye kujuja kuko biri normal n'umudocteur hari gihe Yeshua umuntu akamufana ariko ntareka kuba umudocteur kandi ntimuzoreka kuja kwivuza nta kazi kose katagira amashuri nta kazi kose katagira iki ariko menya yuko hari ubuzi bubeshejeho abantu en tant que des femmes turakunda hari abakobwa babaye hari umukobwa yambara kugira yereke yuko ushobora kuberwa naho wonze ushobora kuberwa naho yirabura hari abakobwa babigira
ukamubona arenganya ukaza wumva urajijo ya ni ukuri tureke ibintu byo kugayana tunajije je niyo message yonyene nari mfise ozi n'amakampani please tanga valeur ko nagoma niyerekana atanumwe nkaja mbona bamanitse umuzungu umusauza uhehe bazovuga ati leta mugande niyo message nari mfise murakoze Nahereza jewe nsezera abantu banje. Oui, message ya mbere niyo Ashi Said nuko d'abord ko dukundana, ko dutahurana, ko twubahana, c'est très important. Kubaha akazi k'umuntu akariko kose kubera wowe karamubeshejeho ntidushobora gukora twese ubuzi bumwe ntibishoboka. Hanyuma no gutahurana justement uriyo kujuja wowe nubazi gituma ico kintu yakigize canke oui kwika kigize canke kiza kumufasha iki wewe hamikini navuze kubahana ariko gutanga valeur pour pas seulement société n'abandi bose kubaha akazi nyene k'umuntu mu kumuriha we wamuhamagaye kandi wamuhamagaye wamucaguye nka kwa ndavuga ngo yaracaguye mu bandi bagore bose wamucaguye kubera ubona yuko agufasha donc kwiko utomuha iyo valeur ukamuriha ibijanye n'ivyo akora n'ivyo yoshikako hama nkaca nsaba kandi n'abandi ba influencer ko boza bari hagateka nabo ego twarabiciyemo twese ko dukorera ku buntu kandi n'ubu unye ntidukorera yo tumehita wi mugabo quand même hariho kwexagera ibyo tukabiheba hanyuma ikindi naco ni gukunda Burundi mu bwerekane ni heza mu Burundi s'il vous plaît si habi on a beaucoup d'endroits à visiter à faire visiter les gens ama endroit menshi vraiment meza duherenga gushika ruguru hariya ruguru nyene mwita ngo ni habi hari utuntu twiza nyene two kwerekana alors s'il vous plaît muze muravyerekana mu mafoto mu mavideo mubabwira donc mukundisha abantu Burundi kubera atari twebwe tubigize nta numwe azobigira tuzoguma turi inyuma kandi ari twe twohashize imbere hanyuma hama mwakoze kuntumira nawe oui hama nabo baza kuturaba barakoze oui merci bon c'est moi la meilleure quoi nje ngira meze ni nawe ushuseze uramaze kubona yuko no muri ari nka jus abandi abari imbere baronka duke wayo macaro nk'ibihereza byose wisanzure yaje kutarabwira abanywanyi uribabwira boje ikintu ushaka kuvuga nuko c'est vrai hariho abantu badufata fo batujuja bavuga ibyo bashatse kandi batatuzi ariko hari n'abandi bantu badukunda kandi batwitaho badushigikira yumva barakugwanira vusa no kuvuga nkatanakuzi akumva umengo wewe umuvuga uramuzi ko je ndazi ko abantu bashaka bambwira ati mwana vusa no kuvuga narabatutse kandi umuntu tutaziranye umva hariho abantu bari positive niho nshaka gushimira tubashimiye cyane ko nibaza ko murakeneye ariko mwana mwigisha bagenzi banyu abandi nabo ico novuga nuko Burundi je marabivuga ati Burundi ni igihugu ciza mugabo abatazi ko ari ciza muraza mu birabi muhaza mu vyirabire abari ngaha nabo batazi ko ari ciza bahindure mandi zabo ko jewe sinzi ngarda espoir ko nabajya babipinga ko ari gihe umuntu uvuga ati ndabona ibintu bigira bihindukira mu Burundi ibintu bigira bimene neza zabona kubwira ngo rega shango ngo aya n'amava muhira n'amava home nambwira ati wewe ni kubibona ko n'amava home donc wewe nta espoir kandi mvuga ngo uci intege n'abandi bafise amvi yo kwiyumvira ko ibintu bigira bigende neza umuntu wese ahari nimve ukubundano bwiwiwe kuko urahavuga ngo umuvyeyi nahagwara amabere bako bavuga hanyuma unundaguma yose umwana singira bayivuga nta konkangira ngo agwa amabere bere nta konkangira ngo agwa amabere umva naho vyawe bimeze gute c'est toujours ton pays ni igihugu cawe kandi ufise navuga gute ufise mission
yo kugira bijya bibi ubigire vyiza bihinduremwo vyiza apana kwidogera hariya uri canke hariya kure ngo bimeze uko bimeze uko ufise mission yo kubindura kabigira vyiza rero mu gihe uri kubivugira hariya deje kucangisha abandi wowe nimba vyatugikunda niwihorere ugumi yuri mugabo ntucangisha abandi haba niba wumva ugikunda muga kitameze neza ngo ugihindure ngo bihindure kuko twese turiga duhindure ivyananiranye nimba ndiko ntanga ngahanye ariko atanga impanuro ku bandi nuko babona hari ibintu bibi ashaka kubihinduka kumva arashaka ko hariho ariko atanga contribution kugira ashobora kubaho impinduka mu gihugu cawe alors naho aho uri audio yo gukritika audio kumva ko nimba tacushoye no gukora je ntimuvuga ati nimba tacushoye gukora ni wihorere hari abandi bashaka kugikora mugabo bashaka gucika intege gukora ko wakivuze nabi ubaca intege umva ko batana kimwe hari na kimwe gishaka guhinduka bama muri ibi kubera iki deja hari deja byamaze guhinduka aho tugeje imyaka mfise imyaka maze ari nabona sike bimeze neza abantu bako barasirimu ku mugani wa Fiona barako baje no ku marezo sonsion rero ibintu byose bashaka guhinduka bikaba muri bikaja muri vyiza umwe wese rero ahari nimba waravyikiganira nimba utaye n'umuntu mukunda Burundi ngo wubaka Burundi ngo twubaka Burundi duhindure je nagize TV ko nta alternative yari mu Burundi navuga kagira TV online yanje izo yerekana ivyiza ko nta niziha RTNB gusa na BTV nabo bafite ibintu byabo berekana bitari jean bitashaka kushikira abantu bose nakoresheje icyo nshoboye nawe kuri icyo ushoboye mu kugira ushoboye guhindura ibyo ubona bitagenda neza mbona yemese mbona utanga mgamvuze ibintu byinshi ntatreta oya mugabo byari bikenewe ko ndabivuga ndana bashimira abantu baravyikiganiro cy'uyu munsi yari girlfriend mugabo tugize séance conference aho turashoboye bon j'espère que hari abantu yafashije hari abantu yigishije hari abantu yasuye gukundisha Burundi kubukumbura bakunze Fiona following turaza kwandikamwo ama bagende baraza kora sama parara bikora ni Fiona gibwe na mu follow ngo mongera aba followers bashobora kuna amafaranga menshi kandika muri caption hari mu hashtag bazobera no muri titre ni bon biravyo reko bagufollowing kandi kina cyana cha kuvuga kiraza kuje umutamuzi abantu benshi barajuja ngo nivyo reka ndabiherezeye tuvuganye ngo meze neza ngo umeze neza cyangwa bakabibwira faut pas juger igitabo kuri titre gusa faut pas juger un livre abari bazi ko kuri titre Fiona ari slay queen negativement umuntu kugira urazi ko ushobora gucengera kumva kajya urazi ibi urabazibasha ntumuzi ko tabikorera ubusa papa juje umuntu utamuzi nimba umuzi bamuvukana wumva uramuzi nyine muze muravuga ashaka kuganira n'abandi ba followers oya des fois abantu barajusha gose naho barona ngo turi aba femme forte ko je abantu bajari bo bashana mugabo c'est pas grave oya en fait nje kinongira mvuga c'est vrai ushaka kuvuga ngo uri une femme forte tu peux gérer tout urashaka kugera ama commentaire mabi hano ikiremwa mukobwa hano hose kiri fragile nabagiye urabona bigira abahungu bigira sinzi bigira batipe kiri fragile ibintu bibaye byinshi birashobora gutuma usubira haca byose ukabiheba ushobora ati c'est bon babaza barajuja bamba followers mugani baba benshi ko abahungu bafise ingufu baca bagwana followers benshi urumva ko barose kandi bigoye ko banakurishije usanga urabihebye byose urabikora ko byengire byabaye too much continue urafise abantu bafise amashujuma yabo ari ntazi ukuntu ateye bade ni 20% urafise 80% nje bakubite wa makofi no cyane olege ngo watatumba ifo komega Kiswahili watakupa fimbo sasa utawapiga fimbo ndawapiga fimbo oya birabaje umuntu ajuje umuntu atanamuzi bye Gifise shab anyway hari abantu bagiye gushabira ncamba mu bireko kandi gushavura kora nyene byari abantu barambabaza cyane ngareka ndabireke Greta Sezera nje namaze gushavura urakoze cyane kutwihanganira uyu mwanya wose umuntu yafashe umwanya wo kugura biganiro cyose akagiheza yari Fiona turi kumwe umukobwa mwiza umukobwa akunda Burundi atari abakobwa bagenda hanze kugira babege hanze urashaka kubega uri mu Burundi urashaka kugira ibintu byiza uri mu Burundi urashaka konspira abantu uri mu Burundi rero nukuri topic yari influencer mu Burundi ngene bimeze mwakoze cyane and mugire subscribe niko bavuga mugire na like mugire na subscribe na ivuze sindikana barabivuga aba journalist ariko ko biri kose gitango gihe umugenzi wawe biza gufasha abantu benshi ku makamenshi kote ya entre temps abantu bashaka tubagira publicité girlfriend baturabaye kaje na Greta
Oh yeah, welcome. Influencers abantu bashaka tugakora publicité jewe na Greta ngaha turabishoboye twese muzane twavuze n'ahantu henshi baraturi uje mbe bavide bagire ku batambaye merci beaucoup kudukurikirana ya girlfriend utubizi jasi ndi kudutanga